Radio Voix du Peuple, Radio Voix du Peuple. Ni radio ijejwe kumenyesha amakuru ajanye n'ubuzima bwerekeye ibisata byose by'igihugu. Ikanaremesha ibiganiro bitandukanye n'imibereho y'igihugu cyacu cy'u Burundi. Uyu munsi turi ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 9 Rusama umwaka wa 2020. Ndabahaye mwaramutse canke mwiriwe mwese bibanye naho muherereye n'umwanya w'amakuru mu Kirundi kuri mikro muri kumwe na Alfred Mbonye umumenyesha makuru yimenyereza kuri radio RVP ijwi ry'umunyagihugu nayo mu buhinga bw'ivyuma muri kumwe na mugenzanje yimenyereza kuri radio RVP ijwi ry'umunyagihugu Regis Ngendanzi. Ingingo nkuru z'aya makuru mu gisata ca politike abanywanyi b'umugambwe SNL baguma bahohoterwa agasakisaki n'inzego za leta ya CNDD-FDD. muri amakuru tukaza kubashikiriza ihagarikwa rinyuranye n'amategeko aho umupfasoni Kezimana umwe mu bari ku rutonde rw'abahiganirwa ikibanza c'umushinga amateka mu mugambwe SNL mu ntara ya Bujumbura Rurale yaraye ashikanywe mw'ibohero rya Mpimba. Muri iki gisata nyine ca politike muri amakuru murumva ico umuhari M15 Burundi washikirije ku rubuga ngurukana bumenyi rwa Twitter wiyamiriza itotezwa ririko riragirirwa abanywanyi b'umugambwe SNL. Ingingo ya nyuma y'aya makuru ni mu gisata c'amagara y'abantu aho leta zunze ubumwe za Amerika zemeye gutanga uburyo butari buke bugenewe gufasha ibihugu bimwe bimwe byo muri Afurika mu kurwanya ikiza ruhonyanganda ca COVID-19 gitikije ibihe. Nkuko twabibashikirije mu ntangamarara abanywanyi b'umugambwe SNL barabandanya guhohoterwa n'inzego za leta CNDD-FDD. Umupfasoni Kezimana umunywanyi w'uyu mugambwe nyene yaraye atawe mu mvuto azira ivyumviro vy'umugambwe akomokamwo yaheruka gushikiriza. Idonido na mugenzanje yimenyereza ku radio RVP ijwi ry'umunyagihugu Eric Niyonkuru. Inkuru yavuze cyane inakwirakwira ku mbuga zo gutumatumanako nihagarikwa n'ifungwa ry'umukandida w'umugambwe SNL umupfasoni Kezimana mu matora y'abashinga amateka. Akaba yagirizwa n'igipolisi cy'u Burundi kuba yaratangaje mu myiyamamazo imvugo zihamagarira abanyagihugu kugumuka no kuba yaratutse musitanteri wa komine Mugongomanga. Bamwe mu baserukira amashirahamwe aharanira agateka kazina muntu ahatovuga nk'umushinga ntahe Pacifique Ninazwe yahunze igihugu cy'u Burundi bitewe n'ibibazo bya politike, aho amenyesha ko ikinyegera inyuma y'iryo hagarikwa ari kunyinyurana hagati y'uwo mufasoni na bimwe mu bicocoro by'umugambwe CNDD-FDD ariwe umufasoni Eveline Butoyi. Uyu akaba ngo yararahiye ararengwa ko ategerezwa gufungisha Kezimana amwagiriza kuba yaramenye amabanga ku bwicanyi bwabaye kuva 2015 bwagirizwa umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Twibutse abanywanyi ba radio ijwi ry'umunyagihugu ko Kezimana ari umuvyeyi w'abana bane, ubu akaba abarizwa mw'ibohero rikuru rya Bujumbura. Radio ijwi ry'umunyagihugu Eric Niyonkuru. Tukiri mu gisata nyene ca politike umuhari w'urwaruka M15 Burundi uriyamiriza itotezwa ririko riragirwa abanywanyi b'umugambwe SNL. Idonido na mugenzanje nyene Eric Niyonkuru. Umuhari M15 uhurikiyemo urwaruka wiyamirije ikiringo ca gatatu mu mwaka wa 2015 wasohoye itangazo ku rubuga rwacu rwa Twitter aho kwiyamiriza ubwicanyi n'andi mabi ariko arakorerwa abanywanyi b'umugambwe SNL mu myiyamamazo irikiraba mu gihugu cose. Uwo muhari ukerekana ka mwana wa mama kabonetse mu itangazo riheruka gusohorwa n'igipolisi cy'u Burundi aho kitigeze ciyamiriza ubwicanyi n'agasomborotso biriko bikorerwa abanywanyi ba SNL kandi bikorwa n'umuhari w'imbonerakure. Umuhari M15 ugatangazwa n'imvugo z'abategetsi bamwe bamwe aho biboneka ko bashigikiye ku kabi kabishe. Uwo muhari ugasaba ko ubutegetsi bwohagarika kuguhengama mu matangazo bugira. Ku bwa radio ijwi ry'umunyagihugu Eric Niyonkuru. Aya
makuru reka tuyaheze mu gisata c'amagara y'abantu aho leta zunze ubumwe za Amerika zemeye gutanga imfashanyo harimo n'u Burundi zizofasha kugwanya ikiza ca COVID-19 kibangamiye isi. Idonido na mugenzanje yimenyereza ku radio RVP ijwi ry'umunyagihugu Eri Israel. Igisata c'amagara leta zunze ubumwe za Amerika zaraye zitangaje zishira habona imiliyoni 245 z'amadolari y'amanyamerika zigenewe gufasha ibihugu by'umugabane wa Afrika byatewe n'icorezo ca corona. Muri iyo mfashanyo umuliyoni w'amadolari ugenewe igihugu c'u Burundi aho byamenyeshejwe n'ushinzwe ibikorwa mu buserukizi bw'igihugu ca Amerika mu Burundi. Ayo mafaranga akazofasha abagwayi banaho nikora ku bw'ijwi ry'abanyagihugu beriya Israel. Turabashimiye mwese mwadukurikiranye ku makuru duhejeje kubashikiriza. Mwari kumwe na Alfred Mbonye yimenyereza ku radio RVP ijwi ry'umunyagihugu. Mu buhinga bw'ivyuma yari Regis Ngendanzi yimenyereza ku radio RVP ijwi ry'umunyagihugu. Tubifurije kururanirwa muri byose naho ubutaha.